Stili yagutwaye amafaranga angana gute kwanza? Stili hava no mustisa ntubibona nk'amajana 600 600,000. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry, Buja Flavor. Nababwira ko ndi muri Bantu Boy nza kuvugana n'abantu batandukanye. Right now ndi kumwe n'umuproducer bishoboye cyane akora byinshi byiza cyane. Penny bite? Ça va, mais c'est bon. Neza Penny. Ya ndakomeye. Fresh ndabona yose bro gumo bituga. Ndashimana tu. Nta bintu bisigaga bro. Ya. Ona. Ari amavuta yose bisiga. Ni sigara yose sanzwe. Ya, sanzwe tu. Ya. Kuri siga amavuta. Ya, kameme sindi umuntu none. Mbese ubona ko byari bikwiye ko umuhungu yisiga amavuta. Umuhungu kuri kino umuhungu tukwisiga amavuta. Ko amavuta ari abakobwa gusa. Ya. Ningo uvuga ati umuhungu niyo koga. None just umuhungu akeneye isuku, akeneye kwa abantu barishitsemo kumenga umuntu yo kubegwa cyangwa abantu kwikora n'abantu b'abakobwa tu. Ariko siko bimeze normal foko n'umuhungu yikurikirana tu. Ya. Kabisa ni Peniel twamuronde tuvugane byinshi ariko namusanze ariko arakora yari mu bikorwa namusanze ari muri studio Peniel mbijya ndirimbo ni yande bro. Indirimbo n'umuririmbyi mushasha navuga ati yitwa Niseti. Muga yitwa All Time indirimbo yiwe just yitwa All Time kandi umuntu bishoboye cyane ava mu gitaza mu rumonge. Ya n'umuntu ushaka gukorera ku cyane muri misi. Ya. Support canke mbo yararishe. Hama ariko ndifuza ko no mufasha mutuntu bishoboka kubera ko nabonye afise impano vraiment. Ya. Bishoboye urabona ko ari kintu azuza ahindurira nga muri industry Buja Flavor gishasha tutari tumenye. Gikomeye cyane. Umutipe All Time namubonye mu rumonge just mbona ngitaza twagiye muri concert mbona n'umuntu abishoboye cyane ndamubwira ati zonse mu Bantu Boy mugara ari hatu ariko ndamufasha mu bindi bintu. Ya. Twisunze umuririmbyi uruka gufasha canke usanzwe ufasha ni Tizo Wesley nawe nyene ava mu gitaza n'uwo nyene twumva ko va mu gitaza wewe bigenda gute bro? Ni nk'aba brother bose ni nk'aba brothers kuno nawe wewe nimba wewe direct twako turabana Tizo wewe wewe nta kibazo gihari naco cyisha na uri umunyagitaza bro. Ya ndamunyabanza bro. Ya. Ukaba ufise target yo gufasha abantu bo mu gitaza gute bro ko bitaraje bibanza? Kenshi ndabwiye ikintu kimwe bivana ingere umuntu akwegereye gutanguye hari ukuntu umuntu ashaka kwereka yuko afise ikintu ashaka gushikako hari umuntu abwira ati je shaka gushika ahantu mugambuzi genda hashika ntibisigura ko abantu bose bari ku isi bashaka kubafasha ariko hari umuntu akwabord ukunda kwinjira ukuntu gusanga nawe wize umutima kumufasha kandi n'abanyabubanza siwa ngo ntabwo ndiko ndafasha namuhira ndabakunda cyane ariko ndafise iyo project shaka kubikora kuko bo bashaka kubikora différemment n'ibyo ngabo gitaza. Ya. Nk'indirimbo nuvuga Peniel yakoze mu minota mike indirimbo yigeze guhitinga ariko yakoze mu minota mike ni zibiri ni gitari n'ubusa. Gitari n'ubusa busa utwibutsa n'indirimbo ya Fizo. Igitari utwibutsa yari indirimbo ya Roriro. Abo baririmbyi babiri uri kurakorana nabo urabona ko bikoroheraga bro cyane ko arabizi man. Ya barabizi nta kibazo gitera. Ya si wundi agenda ku microphone ngo kwiragorana n'umwe agenda direct. Ya. Kabisa novuga yuko Peniel yotubwira kuva aza muri Bantu Boy ni yahe nyungu amaze kubona amaze kuronka nyinshi cyabe nambere ngandi mu muryango. Cyakabiri nuko connection ziyongera usanga ufise abantu benshi antuka ka Bantu Boy mva n'ikindi kintu cyumva uri ngaha vraiment c'est drôle c'est bon. Producer bahani wacu ni benshi bakora neza na Peniel arimo arakora neza mbega Peniel vy'umuziki woho arabona ko biko bigenda neza kuvyerekeye aba producer bakorana cyane vraiment byo kumviza indimbo ziko zirasohoka apote bakora cyane vraiment cyane. Ya. ni nkizihe nuvuga impanuro kumbure Peniel yoshikiriza kuri aba producer bakiri bato nabo nyene bifuza gushika kuri level ya ba Peniel? Nibapfa ku bintu kubera ko ibintu byose n'ubukebuke abantu bose kuri bashikana babageze babashi mu bintu bikomeye cyane bagusuza estima bagirane ko ariko ugumye ko birashoboka byose avika Imana byashoboka. Ya. Mu buzima busanzwe novuga Peniel abayeho gute umuntu atazi Peniel profile ya Peniel ninde turetse ibyo producer cyangwa turetse Peniel ko tumuzi muri Bantu Boy Peniel ninde? Peniel amazina yawe amazina turayazi Peniel ninde uvuga ati umvise Peniel Peniel n'umuntu ameze gutya no kuno
Fekiki Peniel ni type Aris ndabaguta tararongora ubwo atari marié ama akunda umuziki n'umuproducer mu band boy kandi Peniel ni umunyabubanza kandi ahakunda cyane nuvuga Peniel yavuze ati ni umuselibatère nuvuga atararongora mbe kubera iki Peniel atararongora kurongora ntabwo ari business sinda ntibiranja mu mutwe ariko sindi mupadiri nzorongora tu numwayo utaragira abavye tu ivyo vyumviro birabishikaho Peniel akabigira umuntu atafisana Marie cyangwa umuntu akomeye aravyimvira birashika tu ariko ibintu mwe nivyo sinzi gukora kubera kuvuda kuri kuravye nando ngina bikoje ifo kubivyimvira ukafata umwanya ati nkoma nkora iki biva naho nshaka gushika biva ninge nshaka kubaho ninge umwana wanje shaka zobaho ninge nshaka zokwiga ibyo byose ibintu kuvuga ngo ndashushe ncyayana birashika nkavyimvira nyene tu mbega gushika kuri no mwanya Peniel arafise umwana ari kuvuga umwana kibondo aya bro aya kwagiriza bro nibishoboka ibyo nibyanashika kuko jewe bo kese ko ndakijifasha numufasha kubera ko ninko nufasha n'undi umuntu ariko arengana afite ikibazo kanaka nejo ndaraje umwana aramuje umwana ngara ndamufasha ibintu by'ishuri ngiye ndabuze amakayi nabuze iki ndamufasha kuko ranje sinzi ngene bigendejo abana banje kwamba abana banje sinzi ko abana bandika ndabana banje kubera ko ninde nuko nejo nanje ko nshaka guha n'undi umuntu aka ivyimvi mbega nko kuri uwo mwana ego birashitse basi rukura mufasha umwana arakwijije umwaka mbeho umwana yikora atazi nafise ga bro cyo binda vraiment nyina yo wazanya ni byinshi tuvugana na Peniel kandi Peniel two turavugana neza Peniel ndabona uberewe bro naho utari ibere urambabarira istili yagutwaye amafaranga ngana gute kwanza istili hapa no mustisa no bibona ushaka mvuye kimwe kindi kimwe ku cyose byose vugire ko cyane byose ni shaneti nk'amajana 600 600 Peniel yambariye 600 mbega muri industry ya Buja Flavor hari umuririmbye bayambarira 600 baranarenza beshi rega byo byaduze kubera isaha ya shaneti kwa bimwe n'ivya ndabona wambaye nk'umuririmbyi bro mbe hajya mu rushengero wanyu bavyakira neza voilà icyo ni cyo rero abantu bataramenya comportement ikini kubona umuntu ntushaka gutemera ngo umuntu ngo nuyijaho nuyu kuko hari n'abantu bagenda biyegeranyije ko gusangana karabaye Kristo ntiyaje ntacungera ngire umuntu yambara acungere umuntu kumwakira mukamenya ibitara mu bintu byose kuko jewe nishyize ko nambaye ku mucanga reka n'abari bisobanura abanyabyaha kuko ndashaka kuba nambaye uko muga umuntu anzi cyane kabute mu type itrese kandi akijijwe Peniel aronse miliyoni 100 yo horiki ndose miliyoni 100 icyambere no kora vraiment ko ni ndoto yiwanje kanzo bikora sikwanije ngo ndarose nzobikora ndashaka gushinga company wanje cyangwa association wanje kugira ngo abajene hari ibintu byinshi abajene babuze turi mu rungano rumwe muga ndabigize nkabaza namwe bohembwa bakabaho hamana ntaho ngi nanje nunguka Peniel araronse umuntu avuze ati Peniel je n'umufani wawe nuvuga ari muri category yaba mama canke inkumi ati Peniel je vraiment ndakunda ibikorwa byawe ukora neza muri Bantu Boy ukora neza indirimbo za ba Lolilo za ba Big Farious urazikora neza Peniel ndifuza kuguha gift urumva ko yo yakira bro gift uri umuntu ku mugore wundi umuntu bivana gift yari modoka gift yotuma modoka gift nayo yanka ntuyiga gift yari yose nayo guha socks urayitora ko ni gift sikintu ushaka kuvuga ngo kurasuze simukura cyanka kwa uragitora nagitora umugabo we ntababyazi umugabo wiwe atashibyo utira ku mugabo wiwe nabitora kuko jewe message nje mu ngo zabo nagitora vraiment nta kibazo gusa ndazi ntango nabyotera kuko n'umugabo wiwe ibisanzwe mu ndirimbo Peniel yigeze gukora atubwire indirimbo imwe yigeze gukora kabisa ndakoze hate song imwe ugati kabisa isubirije izindi zose mbwa ni nyinshi nego ni nyinshi turazi nyinshi nubu ari uheruka gukora ubusa iri kwira bikora neza cyane turazi neza ko wakoze nyinshi Peniel ariko uravuga ati muri izi zose ariko hariyo imwe asharumata indirimbo kuvuma kuri kote ya production iwanje vraiment iyi ndirimbo ubusa vraiment ndiko ndaha manifestation menshi kandi kuba politiki batandukanye apana nga politiki nga mu Burundi wanashima batandukanye vraiment yego
kire gute kuri nka feedback z'abantu batandukanye bavuye mu plutôt bo mu bindi bihugu kuba warakoze indirimbo nuvuga ihitinze ikora neza bikora neza uvyakira gute Peniel for you birangiye cyane vraiment kuko mu basije nabikora hari Kristo Jesus Kristo muri jewe ya hari abantu badatahura yuko Jesus ashobora gukora n'umuntu yo bakora ibintu vya sekila n'abataramenye igikorwa cya Kristo cyakoze kubera ko birivuga yuko uko ari mu ijuru nuko tuturi ngaha mwisi nikuvuga umaze kumwakira ukamenya icyo ukora wowe uramwagitiva muri wewe kuko ibyo ukora akora bwa c'est pas moi Peniel ragaze cyane isi boko nawe bro wangu ya kandi nizere ubuheruka ari twasura kuvugana Peniel uzo bamaze kwambara kakano ko ngaha aka ako sakavre nako ngaha siva nka 2027 ko 26 wa ni sivuba nta siriko ndiruka n'ibintu bya ya bro Peniel ningenda ndu ya uravyemeye kumwihakana Peniel kwihakana umugore wanje umugore sinubaze gusa ndavuze ndiwe ya Ega tugeze kabasaga yabivuze byose yari Peniel akora muri Bunch Boy producer bikora neza cyane ariko gukora indirimbo asha hit song ya mbere ikandi igize imisi bikora neza di ubusa Big Fires mugare Desire tous de Bunch Boy bro hama novuga yuko nizere yuko Fizo eje kumukorera indirimbo akumva yuko indirimbo ikoze neza ari kintu yakubwiye canke hari akantu yaguha ya je nuko yimereye nyene tu barabikora kabisa kenshi abikora ya félicitations nizi nyinshi nizi yaguha iki kwa félicitations nizere ko ari nyinshi yaguha cyane gose nawe nyine nabandi benshi nabandi bari ibyo bavuze ego frame ya nibazo cyo twibaza byinshi mbega kugira ngo Fizo yisunge arondere Peniel Fizo kugira ngo yisunge arondere The Machine be yisunze ibiki kandi akaba ari producer goma bakora ama hit song gusa reka tuzorondera mugane Desire tumubaze byinshi about kuri ivyo onye tababwiye tuzosubira rero inshallah Imana ibikunze on the mic yari Beni behind camera CK Professional in Buja Hit TV novuga yuko Peniel yovuga akajambo gato iko bakunzi ba Bunch Boy n'abakunzi ba Buja Hit TV juste nshaka ko abakunzi ba Buja Hit TV novuga ati ndabakunda cyane mu banda y'umukora subscribe nakagabo ka kengeto hama abakunzi ba Bunch Boy ni family yanje umuryango wanje ndabakunda cyane vraiment kandi babanda yadushikira cyane kubera ko hari ibintu aha muri studio ya hari amahiti menshi cyane bro ya kandi ngo matwa dusumira zijya musoro ngo bari za kera mbo hari indimbo za kera ariko nkizo ubusa indimbo ziko zasoka muri imisi nk'indimbo ndiko ndakora nizavuba nkizo ndiko ndakora bone zavuba mukari za kera vraiment hari zibisonga za kera yego kira gute kuba mwarisanze mu muryango mwe na The Machine yaryoshye cyane tura brothers ama turakundana ngaho mu magize ikibazo ngaho turafashanya turi muri tigita nawe tigita yavuma turi family ya cyane shika ukungura ubwenge kuri The Machine ubwenge mu buryo buhe gukora bya production uvuga ati The Machine John Saidia The Machine Peniel ngufasha akantu mu buzima bya nta muntu yikwiza mu byose nkuko bishika nanje kambwiye ati akantu kabona gute nari ndashimubwiye ati akantu kabona gute birashika mugani bishika kenshi kubera ko ndikora amasaha amwe kenshi ndikora amasaha ya nizere yuko no musaba ikintu kimwe Peniel hama cyose ikiganiro cyacu bwira abakunzi badukurikirana ko Imana ibakunda urazi nabwo ikintu kimwe ntibakunda kubera ko muri abantu izo bakunda kubera ko mwakiriye Yesu umwami mwiza wanyu sorry abantu nzi abatabitahura ariko ndiko mvuga setu mwakiriye Yesu umwami mwiza wanyu Imana izo bakunda kandi mushimishika abana bayo bye